Black Entertainer TV. Abana bakiri bato neza na neza hariya mu gihugu cy'u Rwanda bakoze amateka, ni abaririmbyi bakiri bato ubona ko bino bintu babikora nk'ababizi, bamaze igihe gito mu muziki muga ibikorwa ni byinshi. Mwite Vestina hamwe na Dorcas hariya kuva muri MY Empire hariya kwa Mary Irene Murindahabi. Uno musi nazindutse ndaba ku mbuga nkoranyambaga aho nifashije Instagram nja kuri WCB Wasafi TV, niho nabona bapostinze igikorwa cyabo, indirimbo bise Yebo. Niho navuga ati ibi bintu nimboneka rimwe, kuko uko bisanzwe bimeze radio canke Wasafi TV kugira ngo bipostinge ikindi gikorwa cy'inyamahanga atari icyo muri Tanzania biragoye pe. Ni ibintu biba bigoye cyane, ni ibintu nawe wenda ugiye kuraba utoza kubyumva cyangwa ngo uvyemere, kuko ni ibintu bigoye kabisa. Mu gihe utakoze igikorwa cyiza uri mu Tanzania biba bigoye yuko bagupostinga. Ze tugiye kubana makino kiganiro ni Taside Wina nk'ibisanzwe, nayo tsano yanyu ni Black Entertainer TV. Uno musi ariko mbanje kubasaba imbabazi, nkoze ikiganiro ntameze neza, hari ukuntu hajemo akagripe gatoye nyene, niyo mpamvu mva voice idasoundinga neza, ariko nibaza ko tuza kubana namwe gutya nyene buke buke nigo rugendo, kandi kuba tugwaye ntibyo dubuza gukora. Nibaza ko tuguma dukora buke buke kugira ngo turabe ko twosunika n'imisi. Hama nkakwibutsa utarakora subscribe ko ukora subscribe, ugakora like, comment hamwe na share kugira ngo dukomeze kugira umuryango wagutse. Nongeye kuguha ikaze nanone we wahisemwo kudukurikirana, nkwibutsa kuri umuntu w'agaciro, uri umuntu wacu, kandi tugiye kubana mwa kino kiganiro. Nkakwibutsa rero ntuze kwigera ukuraho tutaramara ikiganiro, kuko inkuru tugiye kuvuga kuno musi ni inkuru iryoshe, ni inkuru nziza. Nariko ndakubwira ati abana bakiri bato mwite Vestina na Dorcas hariya baraye bakoze amateka. Hari ku munsi wa Mungu mu kiganiro bita Sunday Worship, niho bashiramwo indirimbo za gospel hariya kuri Radio FM Wasafi hamwe na Wasafi TV, niho bacishako indirimbo bise Yebo, bariko barayicuraranga hariya. Ubona ko vyari ibintu byiza, aho ubona muri comment section canke muri comment bagiye bandika ibintu vyinshi, abatanzania, abanyarwanda. Nyene yari inkuru nziza cyane ku gihugu cy'u Rwanda, kuko wabona neza ko inkuru yari kiravugwa ari inkuru nziza ku banyarwanda bose, kuko kubona indirimbo y'umunyarwandakazi nk'aba bakobwa cyane cyane bakiri bato baciye kuri Wasafi TV ni ibintu byari bigoye gutahura. Ndakwibutsa ko bano bakobwa bari basanzwe batamerewe neza muri kino kibuga barimwo, kuko aho ubona benshi bavuga ngo Vestina ngo ntabwo bari kumwe na Idrissa, ubona ko bavuga ngo Marango yaragiye kuvyara, ngo afise imbanyi, ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ubona ko baguma babataka ibintu bigiye bitandukanye, ariko mwibutse ko ibyo byose amakuru dufise yizewe neza atari byo, atabwo yagiye kuvyara, ahubwo ari abantu bashaka guhuvya amakuru kugira ngo babe barasevya abakozi b'Imana. Rero ukabona ko ari inkuru yari yizewe. Niho naciye mbona kuri MY Empire ijya isanzwe iba, sinzi ko ari Irene yabikoze cyangwa ari undi muntu, niho nabo baciye bakora poste barataginga WCB, bababwira ati asante sana, tumeshukuru sana kuona kama mumeona matumizi yetu alafu mkadusupport. So rero nkakwibutsa ko nabo bashimye kubona WCB Wasafi TV
yaba ashigikiye canke yabakoreye promo, kuko urinze ukorerwa na Wasafi TV ndakubwira ko ari urubuga rufise abantu benshi hariya kuri Instagram, ucubona ko aba ari ibintu bikomeye cyane kandi aba ari support nini baba bagukoreye, baba bashigikiye kuko baba babonye ko ibikorwa wakoze bishimishije kandi ari byiza. Nkakwibutsa indiyo ndirimbo ko ari indirimbo imaze kurabwa n'abarenga 1,30,000 ku rubuga rwa YouTube hariya kuri MY ya Irene, aho basanzwe bacisha ko ibihangano vyabo. Nkakwibutsa ko n'indirimbo baherutse gusohora novuga yuko yoyo itarose abantu benshi kuko ifise 2,000,000 ntabwo ziragera kuri 3. Urumva iyo ntabwo yarabwe cyane, ariko nkuko dusanzwe tubizi si kenshi canke si misi yose ukwamukora igihangano ngo kibe nka ca kindi cya kigisumbe. Urabizi bishobora gushika ntube woronka nk'ibyo wari warose ubushize, ariko kudacika intege nabyo bituma umuntu ava aho yarari agashika kurundi. Rero Mwite Vestina hamwe na Dorcas hariya kuva muri MI Empire, ubona ko bakoze ibyo abandi bantu bose batari biteze, kuko ndakwibutsa kuva kera buriya gospel yo mu Rwanda yari iri hasi igihe Israel Mbonyi atari bwaze hamwe n'abakobwa ngo baze bazamure gospel yaho. Gospel yo mu Rwanda yari hasi sana, ariko no munsi ni igihugu ubona ko gospel yabo iriko iraduga, iriko ifata iyindi ntera, ukabona ko bishimishije kandi banishimye kuba aho bageze uno munsi. Ari intambwe idasanzwe. Yego bahora bavuza ku maradiyo menshi yo ngaha muri Kenya agiye atandukanye, mu mateleviziyo menshi nka NTV na Citizen TV n'izindi nyinshi babavuza, ariko kuba bavugijwe na Wasafi ndakwibutse ko ari ikindi kintu gikomeye, kuko ni radiyo iyo umuririmbyi asanzwe akomeye muri Afrika. Rero ikaba ari intambwe ishimishije kuri bo ndetse no ku gihugu cyiza cy'u Rwanda. Nkakwibutsa je twari kumwe ko ndi wa muhungu wanyu, nayo channel yanyu ni yindi nyene. Make sure ko wakoze subscribe, ugakora like, comment na share kugira ngo tuzokomeze kugira umuryango wagutse. Nkakwibutsa ko je twari kumwe ari wa muhungu wanyu n'ubundi, nayo channel yanyu ni Black Entertainer TV. Nkakwibutsa we waduteze amatwi kuri umuntu w'agaciro, hama nkakubwira ati bye bye, ciao ciao.